gahunda yo kuvuga ati soma Bibiliya ndayifashe ukuboko kumwe ukuri kuboko ngafata journal ikinyamakuru kimbwira ibiri kubera mw'isi. John Stott yari umwanditsi w'umwongereza akavugisha neza cyo Kutihana. Bibiliya ni igitabo cyitwa Between Two Worlds, The Challenge of Preaching Today. Yatawe yuko umwigisha n'umuvugabutumwa ni umuntu ahagaze hagati ya deux mondes. Isi yo muri Bibiliya kugira ngo atahure abandikiwe icyo gihe ibyo barimo ibyo bariko baracamo icumwanditsi icyo gihe yaragabije ibyo bibazo twarishura iyo n'isi ya kera. Mugabo kandi ataza guhagarara hagati y'isi y'uno munsi aho agaragaza gutahura isano hagati y'icyo Bibiliya ivuga n'ibiriko biraba bimukikuje bitandukanye. Kera ati umuntu yakunda kwitegereza abamukikuje ingene babayeho kugira ngo atumbereze ubutumwa bwiza afatiye ku mibereho y'abantu bamukikuje. Uno munsi nashaka tumere nk'abagaruka ku majambo agaruka kuri ibyo bintu biba bidukikuje, dukeneye kwiyumvira tukamenya uruhe rugenzo biriko biraba bifise intera ingana gute. Uno munsi turavuga ku bijanye n'ubusambanyi. Kera muri conference ya Gospel Coalition muri 2013 niho bari baganira ku itanguro bamubajije zimwe mu intambamyi zituma atakangura bigaragara. Ati ukutihana, manque de repentance, iyo hari ukwihana mu ishengero kwimbitse ni kimwe mu bimenyetso byerekana yuko Imana iragenderere abantu bayo. Shamaze tubone iyo ngorane yo kutihana ifatanye cyane n'ibihe byaha bidakunda kwihana. Ntaciye avuga ati teze kwiyumvira cyane ati icyaha c'ubusambanyi. Acagira ibiharuro rusange biramvuye gato avuga ati aho mw'isi mu buzima bwa misi yose la majorite nka bose abantu badakijijwe babayeho mu busambanyi. Ati mw'Ishengero naho benshi babayeho mu busambanyi. Nuvuga ni aya n'amastatistike ya generalisation. Ati nka bose mw'isi babayeho mu busambanyi, hanyuma benshi mw'Ishengero babayeho mu busambanyi. No sex, kuryohera umubiri umuntu ahonyanze amategeko Imana yashinze. Ikigirwamana cyamaze gushirwa hejuru kandi kuryohera amashengero cyonona ibihamagaro mu buryo butandukanye. Benshi bariko barasakrifia icyo Imana yahamagariye cyo yifuza kubakoresha kuri cyanyo cyo kigirwamana cyo guhuza ibitsina mu buryo bw'icyaha. Aho yaranditse ati umwana wanje ibyifuzo by'ubusore, les passions de la jeunesse, ibyifuzo by'ubusore, ibihungu, ibyifuzo by'umubiri, ibihungu bigaragaza ati ni witandukanya n'ivyo nyene bitabeye, ivyo biteye isoni, ubwo busambanyi n'ibitandukanya n'ibidahesha Imana icubahiro, atuzuye igikoresho gihesha Imana icubahiro. Yohana yaranditse ati mw'isi hari ibyifuzo by'amaso, ibyifuzo by'umubiri, ubwibone bwawe n'ubuzima butandukanye twese kugira ngo bwawese. Ariko gukora ivyo Imana ikunda wewe bidashira. Ishengero rikanguke ritangure kuvuga ryigishe bivuze ku kintu c'ubusambanyi kiri mu bintu bitariko birihanwa camenyerewe rwose cyo dushobora gukora mu bikorwa n'Imana ari cyane Ntimutinye kuko so bimuhimba